Yesu aduhana umugisha rero ukagira imbabazi, ukagira urukundo, ukacugira gusingira abandi, bituma mwegerana, mwiyumvanamwo, umwe yumvamwo uwundi. Niko no mu rugo bimeze. Niwaharira uwo mwubakanye ugaca umukunda, kuko urukundo ruca rwizana, umaze kumuharira ugaca umusengera, muzobana amahoro. Urumva ko ari indya iryoshe. Ushize amazi ashushe kumbabura, harabize, ushizemo umuceri, uca utereramo umunyu. Urwo rugo ruzoba amahoro. Ni gute twobana na bagenzi bacu? Ni muri ubwo buryo. Babarira mugenzi wawe, kuko na Kristo ubwiwe yaratubwiye ati ariko nimutaharira abantu ibyaha byabo, na so nawe ntazobaharira ibyaha byanyu. Ni Kristo yavyivugiye igihe ariko yigisha abigishwa biwe ingene bosenga. Yesu naduha umugisha. Ni ukuvuga duharirane, dukundane. Ujya udakunda umuntu, kumuharira biragoye, kandi udahariye umuntu, kumukunda biragoye. Ni vice versa. Muharire umukunde, mukunde umuharire, uce umusengera. Reka dusenge Imana. Aka kari agace ka kabiri kuri ya seje nyene twari twatanguye y'ibintu umuntu asabwa n'umukristo kuri mugenzi we, ku mubanyi wiwe. Ndabigarukanye mu rugo, nivyo umugore asabwa ku mugabo wiwe, ku bana biwe, ku babanyi biwe. Nivyo umugabo asabwa ku mugore wiwe, ku bana biwe, ku babanyi biwe, ku muryango, ku bantu bose baturanye. Guharira, gukunda, gusengera abandi. Reka dusenge Imana, kuko imbabazi zayo arizo zigize tuba tukiriho. Mwami wacu Yesu, turagushimiye cyane urukundo rwawe utugirira. Uradukunda, turabizi, uratwitaho, uratwiyegereza. Ijoro n'umurango turabona ikiganza cyiza cy'Imana. N'ubu turishize mu biganza byawe, nuduhezagire, nutugirire neza. Uduha umutima wo kubabarira abandi. Ibyo atari wowe biduha Imana ntibikunda, ntibishoboka. Uduha umutima wo gukunda abandi, bitume tunabaharira byoroshe. Mana, uduha umutima wo gusengera abandi, abo twubakanye, abo tubanye, Mwami wacu wo mu miryango, abo dukorana, mu izina rya Yesu. Tumaze kubabarira, tukabakunda, tukabasengera, nyakubahwa Mwami, ndazi yuko uzoza ukabana natwe, ukaturongora, mbese ukatugira umwe. Urakoze kuko uri kumwe natwe kandi uryumva. Ni mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, amen. Nongere ndabasabe, uwejeje kuraba aka gace ka kabiri, gira subscribe canke s'abonner, abonnement, ucugira partage. Yesu Mwami adukunda, atwigisha neza, abahezagire. Ibihe byiza mu ngo, mu miryango, ahantu hose muri kumukorera, ahantu muteraniye. Kristo Yesu abamera umugisha.